Ndasubiye kubahiriza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikira aherereye n'umwanya w'amakuru agezweho muri uyu mugoroba ku itariki y'indwi Nyakanga 2023 kuri imbonesha kure y'umuhuza TV. Reka aho uherereye hose ngwe kaze waba udukurikiye uri mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi, uri mu bice bitandukanye mu bihugu bibanyi, uri ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Ndagwaye kaze kandi ntuze gucikwa n'aya makuru twabateguriye mugiye gukurikira. Turaza kugaruka ku biriko bivugwa cyane mu bisata bigiye bitandukanye. Turatangurira mu gisata c'inyubakwa, turagira kandi mu gisata c'urudandazwa rw'isukari, turaza kugera no mu bindi vyinshi bigiye bitandukanye. Hari imyidogo rero y'abene gihugu, vyose muza gukurikira. Tubatoreza vyinshi babivugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, bimenyesha amakuru ava mu masoko yacu ari irya nino mu nzego no mu bice bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi. Hari ibiba bishikirizwa n'abategetsi, hari ibiba vyaranyegejwe abarundi, n'izindi nkuru zitangaje zose zigaruka kubiba mu gihugu c'u Burundi mu bisata vyinshi harimwo politike, agateka kazina muntu, ubutungane, imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, igisata c'ubudandaji n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye. Mu myaka iheze niho i Bujumbura babomorewe batavyikoreye ubwabo. Hari rero imashini abene gihugu bagiye barabona zisitura amazu yubatswe kwibarabara hadakurikije amategeko. Mashini niyo yariko arakora ico gikorwa cane muri zone Ngagara iri muri komine Ntahangwa. Ico gihe umushikiranganji w'intwaro yo hagati, iterambere rusange n'umutekano yari Gervain Kobuca yavuze ko adakeneye kubona imisaraba, ahubwo ko akeneye kubona ayo mazu yasituwe nk'uko byakozwe hagati mu gihugu. Kubwiwe akaba yarashikirije ko nta mwana n'ikinono. Ari inkuru igezweho, iyo nyubakwa muri ko mubona muri ekra zanyu yoba igiye inyuma yuko yoba yarubatswe hadakurikije amategeko. Ivyo vyose rero bikaza no muri wa mugambi w'umushikiranganji w'inyubakwa Dieudonné Dukundane, yoba yarasiguye ko ibi vyose bitegerezwa kuba mu gisagara, bishobora kuba murantunge, bitegerezwa kuba vyaratangiwe uruhusha. Ubwo vyose rero nibirabana n'imirimo yo kubaka inyubakwa zitandukanye mu gisagara. Hari ingingo mu minsi iheze yoba yarafashe vuga ko utashoboye kubaka urupangu rwiwe ngo arugire rwiza, ko iryo tongo azoca aryakwa bihabwe abandi babishoboye. Iyo nkuru rero y'iryo siturwa ryo etaje muri ko mubona kandi yuzuye ikiri nshasha, turaza kuyigaruka ko muri aya amakuru ku buryo burambuye. Siyo twabateguriye gusa mu birabana n'ivy'isukari. Nyuma yaho mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye agiraniye inama n'abarwizatunga badandaza isukari ngo yoba igiye kuboneka ku rugero rushimishije mu ntara zose z'igihugu. Ivyo rero bikaza bikurikira ikurwa ry'abarongozi bagiye batandukanye mu makomine menshi. Abastanteri rero bakaba barakozwe ko n'isukari. Ingorososo muri rero rihingura isukari rikaba rihejeje no gusohora urutonde rwerekana ukuntu amatoni 1,500 y'isukari ihari agiye kugaburirwa intara zose z'u Burundi. Mukaza gukurikira rero buri intara ndetse n'amatoni y'isukari yoba yemerewe kubona. Mukanya gatoyi ni ku buryo bw'idonido n'ibindi bitandukanye twabateguriye. Mukanya gatoyi turaza kubashikiriza inkuru ku buryo burambuye. Ndabahaye kaza aho mwoba muherereye hose, ngusaba kugira ufyonde kuri subscribe canke sabone, neba utari wafyonze ko wibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Ndaguhaye kaze. Ivyo Burundi nagawamira bunwa barirukanye amakinga n'amamoto, barabomora amazu ngo bagure amabarabara, baradugije n'ibiciro uko bashoboye. Baraye rero batunyaze n'ikibanza mu masoko, none n'amaparaseri ngo ni ngombwa bayahe abahashoboye, bakibagira ko atabangana. Ivyo ni vyashikirijwe n'umwene gihugu umwe ariko yerekana imyidogo afise nyuma ye rero y'ingingo ya Dieudonné Dukundane. Hari iyo taje muri kubona nshasha yoba igiye kubomorwa.
imvo zituma iyo nzu nshasha igiye gushirwa hasi n'ubushikiranganje bujejwe gutunganya ibisagara nuko nyene yoba yarayubatse mu kibanza adakurikije amategeko. Mbega uruhombo ku bwacu ngo boraba ikindi boyikoza ariko ntisamburwe. Nivyo rero vyagiye birashikirizwa n'abantu bagiye batandukanye buba baramenye ivyiyo nkuru. Ni nyuma y'ingingo zitandukanye umushikiranganje Dieudonné Dukundane yoba yarafashe ndetse anatangaza ko bafise impango mu gisagara ca Bujumbura ategerezwa kuja kwerekana ikirangamisi c'ingene bapanga kubaka gushasha izo mpango bisunze igicapo gishasha c'ibisagara. Ariko kandi iyo nzu ikaba yarubatswe ayo mategeko atari yajaho dore ko yuzuye ari nshasha ata muntu n'umwe yari yayikoreramo. Ico gihe umushikiranganje Dieudonné Dukundane yavuze ko utabishoboye azomwaka itongo ryiwe barihe munyamafaranga ashoboye kuhubaka uko leta ibishaka. Dieudonné Dukundane yamenyesheje kandi ko ivyo kugura no kugurisha amatongo mu gisagara ca Bujumbura vuba vyo babigiye guhagarara mu ncamake budashoboye kubaka ngo ntazoba narekuriwe kugurisha itongo ryiwe ngo bategerezwa kumunyaga utwiwe. Niko rero vyagiye birashikirizwa. Hari rero amajambo yoba yarashikirijwe na Dieudonné Dukundane kuri iyo ngingo ndetse bikemezwa n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Hari rero aho yagize ati twagomba gutangariza abantu baba mu gisagara ca Bujumbura no mu bisagara hagati tukazoba tuzoshikayo yuko abantu bose bafise ibibanza duhereye aha muri komine ya Mukaza baza mu bushikiranganje mu gisata kijejwe ibisagara kugira tubahe ishusho babahe ishusho y'ingene igisagara kizoba cubatse mu myaka 16 iri imbere. Muri uku kwezi k'umunani ngo umuntu wese afise itongo ace atuzanira ikirangamisi c'ingene urupango rwiwe n'icingene ikibanza yahawe agiye kucubaka kugira ngo kizobe gisa nuko igisagara gitegerezwa gusa muri imyaka 15 iri imbere. Ngutazuzana ikirangamisi c'ingene agiye kuhubaka twavuze muri iyi myaka 15 ngo tuzofata ko atavyo ashoboye turondere abashobora kubaka ico kibanza. Vyizwe neza ngo n'abadafise amahera yo kubaka ngo mwo kwiga ingene kubaka kumbure bakagumana nivo imwe yo hasi n'abandi baturutse muri leta ngo bagatwara nivo zo hejuru bivanye n'iryo tegeko. Ngo vyizwe neza kandi nta numwe yohomba kuko itongo ryabo ni wo mutahe wa mbere ngo nivyo kumvikana ko umuntu umunyaga urupango kugira bahashira urupango nyene ariko kandi birabana n'iyo nzu nabo bikaba vyabaye uruhombo rukomeye cane dore ko yubatswe ari amanivo ashika ku 8 ariko iyo nyubakwa nshasha yoba igiye gushirwa hasi n'ubushikiranganje bujejwe gutunganya ibisagara kuko nyene yo yoba yarayubatse ndakurikije igicapo c'igisagara ca Bujumbura. Gira ico ushikirije kuri iyi inkuru. Reka tubandanirize mu gisata c'ubudandaji kubirabana n'isukari. Nyuma yaho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye agiraniye inama n'abarwizatunga badandaza isukari ngo yoba igiye kuboneka ku rugero rushimishije mu ntara zose zigize igihugu c'u Burundi. Mu mwanya uheze niho y'ingoro Sosumo rihingura isukari rihejeje gusohora urutonde rwerekana ukuntu amatoni 1500 y'isukari agiye kugaburirwa intara zose z'u Burundi. Muri meri ya Bujumbura Ntahangwa izohabwa amatoni 400, Mukaza izohabwa amatoni 350, Muha izohabwa amatoni 250, Intara ya Ngozi izohabwa amatoni 148, Intara ya Kayanza ihabwe amatoni 100 y'isukari, Intara ya Muyinga ihabwe amatoni 80 y'isukari, Intara ya Kirundo ihabwe amatoni 68 y'isukari, Intara ya Gitega yoba izohabwa amatoni 298 y'isukari, Ikarusi bagahabwa amatoni 60, Muramvya bagahabwa amatoni 80, Imwaro bagahabwa amatoni 40 y'isukari, nayo mu ntara ya Cankuzo bagahabwa amatoni 50 y'isukari. Nitwibagiye Ruyigi na Rumonge izo ntara buri mwimwe kabizohabwa amatoni 70, mu ntara ya Bubanza bakazohabwa amatoni 60 y'isukari, Intara ya Bururi
ikazohabwa amatoni 50, n'intara y'Amakambi igahabwa amatoni 90 y'isukari, mu Rutana nabo bagahabwa amatoni 80 y'isukari, province ya Bujumbura ikazohabwa amatoni 80, ndetse n'intara ya Cibitoke nayo ikahabwa amatoni yashika kuri 80 y'isukari. Ni vyasohowe rero n'ishiramwe Sosumo nyuma yuko umukuru w'igihugu yoba yarahagurukiye ikibazo c'isukari yabandanije kuvugwa ko abenegihugu boba barayibuze. Senare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yuguriye amatohoza ku bwicanyi bw'abasivile 163 bwabereye i Goma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko biri mu itangazo nomero OTPCR ya 253/23 yasohowe na Senare mpuzamakungu mpanavyaha Cour Penale Internationale ryo ku wa 4 Nyakanga 2023, ujejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umushikirizamanza w'iyo sentare ni Rashid Raha yamenyesheje ko yatanguye amatohoza ku bwicanyi bw'abasivile barenga 163 bwakozwe n'abasirikare bacungera umukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ubwo bwicanyi bukaba bwarabaye ku wa 30 Myandagaro mu gisagara ca Goma, aho abanyagihugu bari mu myerekano yo kwiyamiriza itegeko inteko za ONU ziri muri ico gihugu. Kabaheze n'imyaka irenga 20, niho rero abasirikare barekura urufaya rw'amasasu ku bari mu myerekano, abatari bake bahasiga ubuzima. Ibiro vy'umunyamabanga wa EAC bikaba bitangaza ko abapfuye ari 48 nk'uko biri mu itangazo vyasohoye ku munsi w'ejo uheze, aho vyagiriye ko bisaba ko hoba amatohoza yigenga. Naho iyo sentare CPI yo ivuga ko ubwo bwicanyi bwobazwa abasirikare ba leta. EAC yo ivuga ko abasirikare ba leta bari bagabishije biyerekana ko bobireka ariko biba ivyimva gusa. Onireri kabimenyesha ko abo bari mu myerekano batsi nk'abapolisi ba leta, hama baca batangura kubarasa bakoresheje izo nkoho, babatera amabuye batako baronona inyubako z'igisirikare ca MINUSCA. Bamenya ko izo nteko za ONU ziri mu butumwa bw'amahoro muri Republika ya Demokarasi ya Kongo zimaze imyaka 25. Izo nteko zikaba zatangiye kwiyamirizwa muri Mukakaro 2023, zagezwa n'abanyagihugu ko zananiwe no kugarukana umutekano hamwe no kurwanya imirwi y'abarwanyi muri ako gace. Umunyamabanga wa ONU Antonio Guterres akaba yamenyesheje mu kwezi gwekeze ko hariho umugambi wo gukora abasirikare muri ico gihugu. Niyo yindi nkuru nayo yarigezweho mu gisata c'umutekano, akaba ari nayo duhereje ko amakuru twari twabateguriye kuri uyu munsi, kandi mukayakurikira. Ndabasaba rero kugira ngo ntimuzocikwe n'andi yose tuzoshikiriza ku munsi w'ejo. Irutana ko mwafyonda kuri subscribe canke sabone niba mutari mwafyonda ko, ibuke no kubisangiza bagenzanyu kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Mane bahezagire kandi mugira ijoro ryiza na hejo.